Tubifurije umugoroba mwiza cyane abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza mwirere mu bice bigiye bitandukanye, turabahaye ikaze abatwumviriza kandi ngaho kuri murisha kure yacu anayo ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane abakomeje kugenda aravugwa, abakomeje kugenda yihuta cyane aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi mu mugoroba wo kuri uwo mungu kwigenekereza rya 15 kwezi no kw'icenda umwaka wa 2024, turabahaye ikaze mwese. Tugiye kurabira hamwe rero ibyo nizo ry'amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta, amakuru adafise ivumbi na gatoya akomeza kugenda aravugwa ijya nino haba mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no ijya no hino kw'isi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini cyane. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda tugarukaho ngaha muri kino kiganiro cyacu. Ngaha mu gihugu c'u Burundi muri uyu mugoroba biravuga ko habaye imigumuko ikomakomeye cyane cyane ya bamwe mu bagwanashyaka cyangwa se imigambwe igiye itandukanye itavuga rumwe n'ubutegetsi. Biravuga ko rero by'umwihariko harimo CNL ndetse n'indi migambwe igiye itandukanye. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira, akaba ariko agaragaza ndetse akanerekana neza ko by'umwihariko baba bari kumwe n'uwitwa Agathon Rwasa Mutama yahoze arongora CNL, ndetse gushika ubu ngubu nyine nubwo bayimwambuye akaba agifisemo abandi abanywanyi biwe benshi cyane nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni mu nyuma y'iko rero by'umwihariko bakomeje kugenda bariyamiriza ibiko birakorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, haba amakuru avuga ko uyu mugabo adashobora kuzemererwa kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu, izimba ry'ibiciro ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye birimo kunyuruza abantu. Ibi byose ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda biramaganwa, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeje kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko by'umwihariko bakomeje kugenda barabangamirwa n'ibikorwa bikomeje kugenda biraba muri rusange. Amakuru yihuta adafise ivumbi by'umwihariko aravuga ko bari bigabije imihanda, ariko igipolisi kikaza kugenda kirabakuraho nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Harakomeje kugenda harinjira imodoka nyinshi ngaha mu gihugu c'u Burundi, benshi baremeza ko zizanye igitoro, abandi bakavuga ko ari ibindi zizanye, ariko kandi amakuru y'ibanze akomeza kugenda adusumira, akomeza kugenda adushikaho nyine muri uno mwanya yose aragaruka ndetse akanagaragaza by'umwihariko uburyo ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi hakomeje kugenda hagaragara ibura ry'igitoro ku buryo bukomeye cyane, ku buryo by'umwihariko n'abayunguruza abantu ku mapikipiki ndetse no ku mamoto bari bamaze igihe by'umwihariko bashimangira ndetse banagaragaza neza ko bakomeje kugenda barabangamirwa n'ibiciro by'igitoro gike cyabonekaga, ariko gushika ubu ngubu bakaba bavuga yuko byo bashyiriweho amabwiriza ndetse n'amande ashobora kuza gutuma bashobora kuba bohanwa. Ariko kandi nubwo bihagaze bityo by'umwihariko leta ikaba yatanguye kugenda irabahana nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa ijya nino ku isi, aho turaza kurabera hamwe by'umwihariko byinshi bikomeje kugenda biravugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Haravugwa amakuru menshi cyane agendanye n'ibisasu byumvikanye muri uyu mugoroba by'umwihariko mu mujyi wa Goma, ndetse amakuru yihuta cyane akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse anavuga yuko by'umwihariko abantu bashika muri 3 aribo basize ubuzima, mu gihe by'umwihariko hari bamwe bageragezaga gutabara umunyagihugu wari wibwe, ariko umusirikare wari umucucuye utwiwe akaza guhita abarasa, niko byakomeje kugenda biratangazwa. Ariko kandi turaza no kurabira hamwe uburyo Ukraine yaba yamaze kwemererwa kuba yorasa imbere mu gihugu c'u Burusiya ikoresheje zimwe mu ntwaro ziremeye cyane ndetse zinarasa kure yahawe na leta zunze ubumwe za Amerika nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barashimangira yuko by'umwihariko igomba kuzajya ariko irazirasa, ariko yifashishije cyangwa ibanje kuba yosaba uburenganzira cyangwa se ibanje kuba yosaba leta zunze ubumwe za Amerika nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. N'andi makuru menshi akomeje kugenda aravugwa muri uyu mugoroba, mwese turabahaye ikaze ngaha kuri mbonesha kure yacu ari nayo ya Burundi News TV, mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta adafise ivumbi na gatoya abakomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Turabahaye ikaze rero twumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye, haba mu gihugu cacu ku mugabane wa Afurika, Iburaya, Aziya ndetse n'ahandi hose. Turabifuriza ibihe byiza cyane, tubaha ikaze mu makuru y'uno mugoroba
kuwa Mungu tuyibutsa niba ubwa mbere usenga kuri nombonesha kure yacu anayo yanyu byonda ko ahanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubundi ubane natwe mu makuru n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye kubwira ngo nyamuneka rwose byonda ko ahanditse sabone kugira ngo tubashe kugenda turabana 5 kuri 5. Reka by'umwihariko tuyatangurire by'umwihariko nga mu gihugu cacu c'u Burundi ahakomeje kugenda haravugwa amakuru akomakomeye cyane kuko bikomeje kugenda biratangazwa. Ubwo rero by'umwihariko hari hamaze iminsi haravugwa amakuru akomeye cyane bivugwa ko by'umwihariko ababarizwa muri CNL ndetse na Sawanya Frodebu nimwe mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bari bamaze kugenda bamenya yuko hari bamwe batemerewe kuba bozitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ndetse no mu yandi matora ateganyijwe nga mu gihugu c'u Burundi baje kugenda uyu munsi bavyamaganira kure ubwo baje kugenda barakora imyerekano by'umwihariko bamagana ivyo bikorwa ndetse bamagana n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bitari byiza nga mu gihugu c'u Burundi. Bari mu mihanda imwe n'imwe nga mu gisagara ca Bujumbura aho hari imigumuko ikomeye cyane ku buryo polisi yaje gukoresha imbaraga zikomakomeye cyane kugira ngo ibashe kuba yobatatanya ndetse ibasubize no mu ngo zabo. Bamwe bavugaga yuko by'umwihariko bashaka yuko aya matora yogenda neza ndetse yotegurwa neza cyane agaca by'umwihariko azanyuramo umucyo by'umwihariko ariko kandi bakanasaba yuko abagomba kuzoyategura hatakwibandamo abo muri CNDD-FDD gusa hakiyongeramo n'abandi bo mu yindi migambwe nk'uko bisanzwe biragenda. Ni nako kandi baje kugenda barasaba yuko by'umwihariko abantu bavuga ko badashobora kwemererwa mu kuba by'umwihariko bakwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nabo bagomba kwemererwa byanze bikunze kugira ngo bazabashe kuba bohatana muri aya matora. Baje kugenda bagaruka kandi ku karengane ndetse n'ubusuma bari kugenda barakorerwa cyane abari kugenda baribwa by'umwihariko abari kugenda baribwa amadarapo yabo ndetse by'umwihariko n'ibiro bimwe na bimwe bikagenda birasenyurwa bikaba biriko birasenywa n'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD ruzwi nk'imbonerakure ariko kandi hakiyongeraho n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byo kunyuruza abanywanyi ndetse n'abasanzwe barakorera muri iyo migambwe. Umutama Agathon-Rwasa yaje kongera gushimangira ndetse no gutangaza neza yuko by'umwihariko nga muri kino gihe uko amatora azoba ateguye kose yiteguye kuzitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu nk'uko bikomeje kugenda biragaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta rero adafise ivumbi na gatoya arakomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi by'umwihariko hashobora kuzaba ibihe bidasanzwe by'amatora nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta cyane by'umwihariko akomeza kugenda aradusumira aravuga ko by'umwihariko mu gihe nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye atashyira mu murongo muzima ngo yerekane by'umwihariko uburyo amatora agomba kuzotegurwa mu buryo bwa nyabwo abanyagihugu bashobora kuzahura n'akaga gakomeye cyane cyangwa se hakazagaragaramo imigumuko myinshi cyane igiye itandukanye. Ngaha kandi mu gihugu c'u Burundi harakomeza kugenda harinjira imodoka nyinshi cyane bigaragara ko zaba ziriko zirazana igitoro nk'uko biko biratangazwa ariko kandi abakurikiranira hafi ibikomeje kugenda biravugwa ngaha muri kino gihugu cacu bagakomeza kugenda bashimangira yuko igitoro gikomeje kugenda kirahenda ku kigero kitigeze kirabaho nubwo mu minsi yeze kandi leta yari iriko irahugura abanyagihugu bamwe na bamwe mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bomenya ubuhinga bwo kukishura ndetse no kuba by'umwihariko bogicuruza ku buhinga bwa none. Hari amakuru avuga ko by'umwihariko bamwe mu bayunguruza abantu ku mapikipiki ndetse no ku miduga bariko barashirirwaho ibihano mu nyuma yuko bari kugenda baraduza ibiciro ariko kandi nabo bakabikura aho bariko baravoma iki gitoro kitariko kiraboneka cabaye by'umwihariko imboneka rimwe nga mu gihugu c'u Burundi. Ariko kandi abanyagihugu bavuga ko uko byari bimeze atariko bimeze mu minsi yaheze kuko gushika ubu ngubu rero by'umwihariko hari imodoka zimwe na zimwe ziriko zirazana ici gitoro ndetse bakaba bizeye yuko ibintu bishobora kuzajya mu bibyo cyangwa se ibintu bishobora kuzagenda birahindura isura nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari abanyagihugu bamwe na bamwe rero bakomeza kugenda bashimangira ndetse bagaragaza neza yuko by'umwihariko uko byogenda kose igihe kizagera bakabasha kuba boronka by'umwihariko bakabasha kuba boronka by'umwihariko ibigendanye by'umwihariko n'ibiciro byiza biba
bibabereye bigendanye no kuyunguruza abantu mu gihe igitoro kizaba cyamaze kugenda kiragaragara. Winjiye aho imiduga iyunguruza abantu biparitse, ubona yuko abantu aba ari benshi cyane kuko by'umwihariko usanga ata miduga n'imwe irimo. Byanze ko abunguruza abantu rero bakurikiza ibiciro by'inahuri byashizweho na leta. Bamwe rero banyegeje imiduga, abandi bahagaritse akazi bati ntawo kunguka ngo yisubize ayo yaguze umuduga. Ikiguzi kikubye rero kabiri mu myaka ishika kuri 2. Usibye kandi ku gituro by'umwihariko cyo kuri Kotebu, ahasanzwe imiduga by'umwihariko ikura abantu mu gisagara ca Bujumbura ibajana mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu nko hagati mu buraruko bw'u Burundi. Abashaka kwipakiza rero bariko baganira n'abamenyesha makuru bacu, abunguruza abantu babitse imiduga yo kwanka rero kuja mwibarabara ngo barihishe by'umwihariko ibiciro birenze ibyashinzwe na leta nk'uko biko biratangazwa, maze bace rero by'umwihariko ngo bace baracakigwa amande. Nk'uko bikomeje kugenda biragaragara canke nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa ku gituro c'imiduga by'umwihariko mu gisagara ca Muyinga, nuko nyine by'umwihariko kuri uyu nguyu w'igenekerezo rya 15 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 haragaragara abagendesha imodoka zipakira ingenzi bashimye by'umwihariko kuzinyegeza nk'uko rero vyemezwa na Amede Misango, musenateri wa komine Muyinga. Ati tugiye kuganira n'abaserukira abo badireva kugira ngo by'umwihariko twumvirize imvo n'iryo hagarikwa ry'akazi ryabo. Umwe rero mu bagendesha imodoka yunguruza ingenzi mu gisagara ca Muyinga ati ibiciro bishasha ntibijyanye n'igihe kuko rero bisa n'iby'igihe Probox yaguma rero imiliyoni 16 mu gihe ubu ngubu rero iragurwa imiliyoni 35. Uwo muderevu kandi akavuga ko kandi by'umwihariko ko nubwo ibitoro byoboneka leta yari kwiriye by'umwihariko korosha n'imiburiburi kuva Ngozi uja Muyinga ahakarihwa by'umwihariko ashika ku bihumbi 10 mu gihe by'umwihariko ubushikiranganji bwashinze ashika ku bihumbi 3,500 by'amarundi. Ikindi cyateye rero bamwe mu bagendesha imiduga yunguruza ingenzi by'umwihariko kubika imiduga yabo ni ubutumwa rero bwumvikana kuri WhatsApp busaba abapolisi gufata ndetse no gufunga abaderevu b'imiduga bagendesha igihe cyose rero by'umwihariko batokubahiriza ibiciro byashinzwe n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo no kuyunguruza ingenzi. Makamba naho rero naho agency Buragane ikorera mu ntara z'ubumanuko yarahagaritse ibikorwa byayo byo kuyunguruza abantu kuva kuri uno w'Imana. Muri iryo shirahamwe bati ntiwoshobora rero gukurikiza itegeko ry'ibiciro byashizweho na leta kuko rero ataco twoba turiko turakora atari uruhombo gusa. Aho ni mu gihe kandi kuri uyu wa gatanu uheze ku igenekerezo rya 13 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 imwe mu modoka by'umwihariko za agence Buragena yahagaritswe ivuye i Bujumbura igeze mu Buhonga ica isubizwa mu nyuma kuko rero yagirijwe ko itakurikije ibiciro byashyizweho n'abashikiranganji mu byo bajejwe harimo no kuyunguruza abantu. Ibyo byose biriko biba by'umwihariko mu gihe rero cino gitondo cyo kuri uno mungu ababyeyi b'abanyeshuri bariko baja ku mashuri bavuga ko rero batariko baroroherwa na gato, bakagira amakenga ko abana bazocorerwa ku kubura rero aho biyungururiza. Mwomenya ubu ngubu rero wiyungururiza ava i Makamba aja i Bujumbura ariha ibihumbi 250 by'amarundi by'umwihariko ariha by'umwihariko ibihumbi 25 by'umwihariko by'amarundi nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa mu gihe igiciro cyashizweho n'ubushikiranganji bujejwe ari ibihumbi 16 by'amarundi nk'uko biratangazwa. Iki ni kimwe mu bibazo bikomakomeye cyane bikomeje kugenda birafata indi ntera, ndetse by'umwihariko hakaba hari bamwe bakomeza kugenda banashimangira ndetse banagaragaza neza yuko by'umwihariko
bakomeje kugenda barategwa umutima uhagaze n'ibi bikorwa muri rusange. Twerekeze mu yandi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi, ariko kandi by'umwihariko tugaruke muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Mu masaha y'umugoroba humvikanye inkuru mbi cyane aho umwe mu basoda b'Abazalendo by'umwihariko yari ariko aragendagenda muri karitsiye ya Majengo. Bivuga ko rero by'umwihariko yacunze umuntu yari afise itelefone ndetse na mudasobwa, biza kurangira abimushikuje mu kugira ngo abanyagihugu babashe kuba bojya kuba baramutabara nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa cyangwa se biriko biravugwa. Yaje ko barasa amasasu menshi cyane, biza kurangira bamwe basize ubuzima nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Aya namwe mu makuru y'agahinda ndetse n'akababaro akomeje kugenda aradusumira, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda by'umwihariko barashimangira ndetse banagaragaza neza yuko muri kino gice hakomeje kugenda haraba akarengane ndetse n'ibibazo bigiye bitandukanye. Hari bamwe badatinya kugenda bagaragaza neza ko by'umwihariko leta y'iki gihugu ca Kongo nayo ikomeza kugenda iragira uruhare mu gukomeza korora ibibi ndetse no gukomeza gushigikira iterabwoba nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Hari bamwe mu banyagihugu kandi bavuga yuko by'umwihariko barambiwe ubu buzima bwo gukomeza kugenda barabaho gutyo. Ni mu gihe kandi tukiringa muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, by'umwihariko amakuru avuga ko iki gihugu coba cyakiriye iyindi nkunga y'inkingo zishika ku 50,000 za Mpox zavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zije zikurikira izindi 100,000 zatanzwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya. Rero ihita itangaza ko rero izatangira gukingira mu kwakira nk'uko biriko biratangazwa. Ni inkingo iki gihugu rero cakiriye muri iki cyumweru, muri iki cyumweru turiko turashira ku musozo, kuko rero byatangajwe na ambasaderi wa Amerika muri leta ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, bwana Lucky Tamila, avuga ko rero yishimiye gutangaza ko Amerika yohereje inkingo za Mpox. Ibintu by'umwihariko byari biri muri gahunda kuva mu ntanguro z'umwaka wa 2024. Uyu ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimiye ubushake bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine ubwo gushigikira RDC ndetse no gukorana n'abafatanyabikorwa mpuzamakungu mu rwego rwo gushira iherezo ku cyorezo cya Mpox ndetse no kurinda ubuzima bw'abanyagihugu bo muri ako karere. Ati inkunga ya Amerika rero mu kurwanya Mpox muri RDC ni igice cy'imikoranire mu buvuzi imaze imyaka myinshi cyane hagati y'ibihugu byombi, aho rero bisanzwe birafatanya mu kurwanya indwara zigiye zitandukanye zica abantu, zirimo nka malaria, igituntu, sida ndetse na Ebola. Mu nyuma yo kwakira izi nkingo kandi umuyobozi ukuriye komite yo kurwanya Mpox muri Kongo, Chris Kachita Osaka, rero yaravuze ko bazotangira gukingira ku igerekerezo rya 2 ukwezi kwa 10, bagahera rero ku bantu bo mu ntara ya Equateur, Kivu y'Amajyepfo ndetse na Sankuru, kuko rero aho ariho umubare munini cyane wabanduye iki cyorezo ca Mpox baherereye. Mpox rero ni icyorezo cyugarije Afurika, aho RDC iza ku isonga mu kugira umubare munini cyane wabanduye, ikaba inihariye ku kijero cya 91% y'abanduye bose ku isi, aho abantu barenga 17,500 bamaze kwandura by'umwihariko uru rukushi, mu gihe kandi abarenga ku 329 bamaze guhitanwa narwo muri iki gihugu. Uru rukingo kandi biteganyijwe ko ruzohabwa abantu bakuru gusa, ariko kandi ikigo c'Uburayi gishinzwe imiti European Medicine Agency kiri gusuzuma ibindi bimenyetso kugira ngo uru rukingo rushobore gutangwa no ku bana bari hagati y'imyaka ishika kuri 12 na 17, bikaba byokorwa mbere y'ukwezi kurangira nk'uko biriko biratangazwa. Kugeza ubu ngubu rero Kongo iramaze kwakira inkingo zishika ku 150 muri miliyoni 3 z'inkingo ikeneye kugira ngo zimara kibashe guhagarika canke guhangana n'ico cyorezo. Umuryango w'ubumwe bw'Uburaya rero wemeye ko uzatanga izindi zishika ku bihumbi 500, ariko kandi ntabwo batangaje igihe bazozoherereza. Ni mu gihe biteganyijwe ko mu mpera z'ici cyumweru hari izindi nkingo zizaza zivuye mu Buyapani. Bivuga ko kandi by'umwihariko izi nkingo zose zizava mu bihugu byano ku mugabane w'Uburaya cyangwa mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya, by'umwihariko bariko barategeka impande zombi cyangwa ibihugu bibarizwa muri icyo gice
kugerageza bagotanga izo babise mu tubati dore ko zimazemo imyaka myinshi cyane ko ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ho by'umwihariko ibigendanye n'aka karanda k'urukushi gakomeje kugenda karahagaragara igihe kinini cyane, ndetse amakuru yihuta adafise ivumbi na gatoya akaba yarakomeje kugenda ashimangira ndetse anerekana neza ko by'umwihariko muri kino gice ho hamaze igihe kinini cyane haragaragara ndetse ari nibonekeza by'umwihariko iyi ndwara nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu kanya turagaruka ku nkuru turimo turabategurira ivuga ko Ukraine yaba yemerewe gutangura gukoresha zino ntwaro zirasa kure zishobora kuzazifashisha irasa mu gihugu c'Uburusiya, ariko kandi ikaba igomba kuzajya ibanza irasaba uburenganzira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dusubire mu masaha ari imbere.